twarimo ni ibikorwa twatuguye turi kumwe n'abakenyezi b'abarundikazi basanzwe baba mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Suisse, abari muri Norvège, ibihugu byinshi. Dusanzwe rero turi kumwe tumaze igihe kinini turiko turabikora, mwabonye ijya kare edition ya gatatu. Uyu mwaka rero twifuje kuvugana no gukorera ku bijanye no kungene ingwara yo mu kigo twoyivugana kugira ngo umukenyezi abone ko twamwiyumviriyeko. Twakirwe muri ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwahariwe umukenyezi, duhora dukora ibikorwa bitandukanye. Uyu munsi twakoranye kugira tuvugane ku bijanye n'irya ngwara yo mu kigo. Dukora mu buryo tuvuga yuko twagiye hamwe tuvyiyumviriye, duca turatora izina ryitwa Femme Forte. Femme Forte rero mwumva ni umukenyezi w'inguvu, umukenyezi ari ku kivi, umukenyezi ariko arakora ibikorwa bitandukanye. Uwo muguru no twahaye, iryo zina ryo twahaye uwo mugwi no ku matelefone n'amagrupe, mwabonye yuko ari byo dukoresha, iryo zina n'ibyo dufise. Agira yitabwaho mu buryo butandukanye, nta bicibwa, ni ingwara ibabaza, ni ingwara mwabyumvise itera ibibazo, uyigwaye agakumirwa. Ubu rero turiko turiyumvira mbega uyikize yokongera kuba umuntu gute, yosubira muri sosiyete gute, akaba umuvyeyi, akaba nyina w'abana, akaronka iteka ryayo umuvyeyi. Ahanini umukenyezi wese agiye kwibaruka ko kwibarukira kwa muganga, ibintu byo kwibarukira muhira bakabireka. Ubu niyo sensibilisation turimo, nivyo tuko turigisha. Wibungenze ja kwa muganga bagukurikirane. Ubu leta yarazanye umugambi mwiza, leta irongowe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, yuko ikomine yose igira ibitaro, igira hospital. Ujya mugambi rero ni mwiza, twebwe nk'abakenyezi waraduhimbaye, kuko bizotuma wa mukenyezi yakora guma hariya muhira, yakora guma hariya mu bitoke. Ubu wavuga ati reka nandare ariko umugwa mukuru w'ikomine cyangwa ari mu zone kanaka y'ibitaro biri inshike yo kugira ngo imbanyanje bayikurikirane. Hama nibarukira kwa muganga usanga kenshi izo ngwara zidakunda kugwira, cyo kimwe n'abantu barukira muhira canka ataba abadafise abantu babakurikirana.